hari abana benshi baba bafise ingabirano nyinshi canke impano nyinshi canke bafise ibyo bakunda mugabo batabikora bivanye n'abavyeyi canke biturutse ku bavyeyi. Nk'akarorero tushobora kuraba nk'inkino za gymnastique aho nk'abana bari hanze, iyo mvuze hanze nk'abana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika eka ndetse no mu bindi bihugu, ugasanga baba bakunda izo nkino ariko bivanye n'abavyeyi bakabura ayo mahigwe yo kuzijamwo. Linda Jackson twaraganiriye turavugana nawe kuri ico kibazo, kurikirana umvirize ico yabivuze ko ikatwaganiriye byinshi. Abakwanzi cyane na mbere abavyeyi bacu b'Abarundi bakeneye gutahura. Twebwe abana benshi bakuriye muri Amerika, sa so kwambara nyumba baba bari muri izo nkino, kwambara ubuntu buto bugufi kiniki cyane na mbere bakeneye yuko ni nkino. Nukwiye kukambara kukabutura gato canke ibyo bindi ukeneye kuvyambara. Ushobora kwiruka canke ushobora gukina inkino yari yose utambaye iyo uniform abantu ibisabwa kwambara. Iyo ugorokino nakazoza kiwe. Yes. Atara pamba ubwira azogufasha mu kazoza, so simbona ko ari ingorane nimwe. Okay, ndumva ko bisiguye neza. Hari ubuzima tubayemwo, tubaye turiyizi nk'Abarundi, hanyuma akaba n'ibindi bintu bishasha twinziza muri twebwe. Nikihe kintu ubona twebwe nk'Abarundi na cyane cyane ugwaruka, ko nawe uri mu gwaruka ushobora kubona cyangwa ushobora kuvuga ubona dushobora guhindura, twohindura bivanye n'ubuzima turimo, kuko ugutahura kwiwawe gutandukanye n'ugutahura kwiwanje? Umuntu ari we wese urumva akeneye gukwirikirana indoto ye. Ntaraba ngo umuvyeyi ngo aramwankiye cyangwa umuvyeyi kiniki. Umuvyeyi n'umuvyeyi, ego umuvyeyi yo kwankira, ariko wewe nimba ushaka gukora ico kintu uragikora naho umuvyeyi yo kwankira, kuko kimaraso kiri mu mutima wawe. Umutima wawe urasunika gukora, so ni ngombwa ugikore. So nibarabeho umuvyeyi wanje yanse ko nkora ururukino canke yanse ko ngenda kwiga hanze, hanze y'istate ndimo canke hanze y'igihugu ndimo, bivanye n'akazoza kawe. Kuko ndibuka je ndi mu ishuri kera nkiri umwana, umwigisha wacu yatubwiraga wawuza ku ishuri kubera umuryango wawe wenyine, wewe umugabo wawe cyangwa umugore wawe na future abana bazovya. So sigura ifamiye yawe yego ugenda kushokera famiye yawe, ariko abo bari he ku ruhande, abo bari ku ruhande wewe nyene, we nukeneye kuba kazoza kawe k'umuryango wawe. Okay. So kutagenda ku ishuri rero kufata ngo ni kubera ngo abavyeyi bawe banse ngo ntugende, ngo usubire kawe nyene, ngo indoto yawe icifaho nyene. Umwana abavyeyi bareka abana babo bagende kwiga, je simona ko ari ingorane nimwe iri ngaho. Nene ko mu bana nabo rimwe na rimwe hari gusanga kurabona nkawe umwaka kurabona ngene umeze, umuntu akubonye cyangwa imisori kubonye irashobora kumira mate umeze nkuko kwiwawe, ukaje usanga bamwe aragenda kugira ngo yumve ko aronse umwidegemvye, aronse koroherwa, kugira ngo biyorohereze baronke ukuntu bashobora kuza gukora ibyo bashaka. Ibyo birakunda kuba kenshi, sinovuga kake, kuko iyo ugiye ugahura n'abantu mutamenyeranye, kuko ugiye ku ishuri hariho abantu benshi, ubwoko bwinshi, uhura n'ubwoko bwinshi, ubana abagenzi babi ukabana n'abagenzi beza. So rimwe na rimwe abagenzi babi hari ingeso bakwigisha. Izo ngeso wewe nyene ni ufise ubushobozi bwo kuzitora izo ngeso cyangwa kuzireka. So hari ingeso zibi kwera abantu batora iyo bagiye kwiga hanze yaho baba, n'abandi nyene usanga nyene bagiye kwiga nta ngeso bazanana. So rimwe na rimwe nyene abana barakunda kuvugaho turagiye kwiga ariko turose uhuru, kuri nta bavyeyi turi kumwe, nta muntu adutegeka iki niki. So ivyo birakunda kuba, ariko wowe nyene uri umuntu akuze, kuko uri muri college urakuze. Yes. So wewe nyene ni ukeneye kuvuga ati kweri izi ngeso ndazitora cyangwa ndazireka, kuko
ufite ikintu ubugiye gukora nugiye gutora izo ngeso ubugiye kwiga ubugiye kuvuga kabisa ikintu nico ngomba kuba kandi ngiye kucigira kandi ndi ngaha kugitorera diplome no kugaruka muhira na FCO diplome. Okay, hari rimwe na rimwe usanga abavyeyi bashaka ko abana biga ivyigwa kanaka cyangwa bakurikirana inyigisho kanaka, we ivyo wakurikiranya abavyeyi boba barabigufashijemo cyangwa baragushigikiye? Ya familia yanje risawa n'abantu batahura kandi ndibaza kira muntu afita dream yiwe indoto ziwe, so je mvuze ishaka gukora iki kintu kiri muri jewe nshaka gukora ni jewe, so abavyeyi banje nta barashigikiye, familia yanje yaranshigikiye nangwane niyo mutwanagiranye nabo. Okay, so none ho bari izindi mpamvu ngira zoba zituma rimwe na rimwe abana batarekugwa? Kenshi na kenshi abana bagiye hanze kwiga kure y'abavyeyi hari ingeso rimwe na rimwe bandukana canke nyene biravana nyene no kwizera kwa abavyeyi canke n'urugo mwakuriyemo ukuntu mwifata. Ngerageje gutahura avuze ati biranashika abavyeyi bamwe bakankira abana babo bivanye n'ukuntu bemera mu masengero, so nuko nyene nko mu masengero ico kibazo kirakomeye cyane. hari igihe ushobora gusanga abavyeyi abakozi b'Imana rimwe bavuga ati umwana agiye nko hirya gatoya yaho turi ashobora kuca yadukana izindi ngeso, ariko hari n'ibintu usanga biba bikabera aho nyene bivanye nuko abantu imico turimo bavuga ati ntugire ibi mugo gasanga hari byabaye ego biriho mu mashengero, inyuma y'amashengero biriho. Okay, so nk'akarorero ibyo usanga biri mu gwaruka bibonekana ko rimwe na rimwe tuba turi mu masengero cyane, nk'ibyo bishobora kuba bibonekamwo abantu tutaziga ko bibamwe n'inkivyara. Ubusambanyi cyane nambe. Okay. Ubusambanyi umuntu ukigira mweranda, umuntu ukigira umuririmbyi uri kiniki, ariko ujya muntu yicangamukiye, ujya muntu yikorera utwiwe. Abavyeyi bari mu mashengero niwo bavuga kenshi na kenshi, ariko ujya ari mwikwaya, ujya mama wiwe ari umujyanama ukaboneka mengo no mumarayika imbere yabo, ariko bakavuga ujya mwana wundi maybe yambarira impuzu ngufi amapantaro kiniki, mwana wiwe wundi mubanyi yambara amajipo maremare amakaje maremare, ujya akaboneka mengo niwe adakora ibintu bibi, ariko ujya wundi yambara amajipo magufi canke ikiniki niwe abonekana n'umwana mubi. Uzi igitangaje muri ivyo ni kenshi hari n'igihe usanga nk'abantu nabaririmbyi abandi nabo gasanga bamwe bava mu miryango ikora ibikorwa mu rusengero, ukaca usanga nibo rimwe na rimwe usanga mw'iyo miryango bavuye abantu bateranya amada, ugasanga uyu yatewe inda yateye inda, kandi bari muri babandi twari dukwiye kurabira kwa karorero. None byo babivana n'impamvu zo kuba abana bavuga bati twebwe abavyeyi baratubana cyane. Mu by'ukuri ibintu nk'ivyo ni ingeso y'umuntu. Okay. Umuvyeyi niyo kubana gukora ikintu n'umunsi n'umwe niwamana nawe ibihe byose. So rimwe na rimwe byo abavyeyi nibo kandi feelings twifita feelings twese biratugora. Hari ikintu kimwe ushobora kuvuga ati jewe nkarinda Jackson ntacyo nkunda mu gwaruka rw'abarundi, utigo turavuga nko gwaruka rw'abarundi, nike kintu ubona wumva baragerageje kuvuga ati noronka akanya ko kukivuga numvirizwa n'abantu batatu bane no kivuga ikintu wanka mu barundi muri twe gwaruka rw'abarundi ushobora kutubwira niki? Mu gwaruka je ikintu ndanga mu gwaruka rw'abarundi ni dukundane. Okay. Ico kintu naje dufise. Ico kintu nta kiriho kandi kira muntu wese arakizi. Nta rukundo rero ni turi united, so nta bumwe buriho muri twebwe. Ico nico kintu mu barundi je ndanka. None wibaza ngira byavuye ku bavyeyi cyangwa byavuye kugura tahura kwiwacu twebwe? No, ugwaruka rw'abarundi ngone dufitaniye ni dushaka ko undi muntu atera imbere. Okay. Ni to supportinga umwene wacu.
so iyo umuntu adasiporinga ikazi yawe iyo ariyo yose ukora cyangwa ibyo byose ukora ubwo nta rukundo aba agufitiye n'umunsi n'umwe yo gushobora kugukunda ariko nta siporinge intuze yawe ibintu nta siporinge ibyo ukora. Yes. So muri icyo gihe rero biragoye. N'igihe kintu ubwira imisore cyane cyane y'abarundi ikintu ndabwira imisore akajambo nyene ubabwira. Okay, imisore ikeneye guhinduka no kuri barabesha baratubesha gose. Nukuri ibyo nibyo jambo genda ushikiriza imisore nibahinduke baga abakobwa twe turi sawa b'abarundi ariko imisore ubese bwararenze kuva kera.